ibitangaza mu nyubako ngaha, umuntu umwe atazi neza n'ibyacu, Imana iramuzana iramukoresha. Ibi biti byose bitangwa n'umuntu umwe. Aho nimwumva ko haba hari ikiriko abikoresha, nimwumva ko haba hari ububasha. Muba mukeneye kuvuga mu ndimi gusa ngo mugumeyo gusa, ariko Imana iragomba n'ibitahurika bifatika. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Igitega harabaye igitangaza nk'icyo. Bahari bafise urusengero rumaze iminsi rusenga rudasukawe. Hama rero barasenga Imana, baraheza baragemurirwa ikamyo yuzuye igemuwe n'umuyisilamu. Ati Imana yambwiye ngo musukare no rusengero nimwakire rino shikanwa. Yesu araryoshe kandi amerera neza. N'ibindi turagomba kuvuga ku muriro w'Imana ariwo mpwemu yera. Dusome mu Balewi igice cya 6 murongo w'12. Murongo w'12, uyu muriro ryari bwirizwa aba Aroni ko bama bagira gute bawucana uri kuraka ngo ntubazimane. Turasoma igice cya 6 murongo w'12. Igice cya 6 duhere ku murongo w'8 mu ntunge. Urabarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe ko iki aricyo cyagezwe ku by'ikimazi giturirwa, kizohore gitangirwa ku nkwi zo ku gicaniro, kirareho buce. Umuriro wo ku gicaniro uzokwame waka, maze umuherezi yambare ya mpuzu yiwe yera derere, na rya butura ryiwe ryera derere, apfuke ubwambure bwiwe. Ahetse ayora umunyota w'ikimazi gituriwe, ico umuriro watomboreye ku gicaniro, awushire iruhande y'igicaniro, maze yambure iyo myambaro yiwe, yambare iyindi. Aheza aje gusesa uwo munyota inyuma yaho mucumbitse ahantu hadahumanye. Nuko umuriro wo ku gicaniro uzokwame waka ntuzime. Umuhereza azokwama ucana, awurunde kwinga uko bukeye. Aheze azigereke kw'icyo kimazi cyo guturirwa, agiturireko ibinure by'ibimazi by'ishimwe. Umuriro uzokwame waka ku gicaniro udahengeshanya, ntuzozime. Yesu nahabwa icyubahiro. Segonda ko gusezerana niko turiko kavugwamo iyi nkuru ivuga umuriro. Ibwirizwa ryawo riwanditse ko rivuga ngo uwo muriro ntuzuzime. Tugomba tuvuge ibishitsi bitsigama uwo muriro kugira ngo ntuzime. Icambere twese tuzi nuko yiziko ribuze inkwi umuriro ucuzima, siko none no mu Migani hari igice ca 26 umurongo wa 20 avuga ngo iyo inkwi zibuze mu ziko umuriro urazima. Hari inkwi zagenewe uyu muriro ukora ibitangaza.
umuriro ubohora, umuriro w'urukundo, umuriro w'amahoro, umuriro ushobora kukuyobora neza, ukakwinginga, ukongera ukakwemeza kuri umunyabyaha, kandi ukabyemera ukisanga uri umunyabyaha. Uwo muriro niwo uri ngaha, niwo wegeranije y'amahema yose, niwo watumye abantu twegeranira ngaha tugashobora kuhazigamirwa. Uwo muriro atangwari duteye, atanumwana nishe umutwe, hariho umuriro w'Imana wabikoze. Ubirabe neza, Yesu naduhezagire. Amen. Umuriro ukora ibyiza, umuriro uzana amahoro mu gihugu. Tugomba turabe inkwi zishobora kuzigama uwo muriro, tugende tubizi. Ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 2, aba nabo bararose umuriro wo kuzigama. Intumwa za mbere igice ni cya 2, igice ni cya 2, ariko naho twosoma imirongo ibingahe mu gice cya 1, igice cya 1 12. Buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, uri hafi i Yerusalemu, urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru, aho bari batse indaro, ari Petero, Yohani, Yakobo, Andereya, Filipo, Toma, Barutolomayo, Matayo, Yakobo mwene Alufayo, Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagabo na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Igice cya 2 murongo wa 4, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Kuzura, guhuza umutima n'inama, icyo kintu n'urukwi rukomeye hariya mu itanguriro. Abantu ba mbere hariya mu itanguriro bajya inama bati ngo twubake umunara, tuheze tuwuduze hariya hejuru ku Mana. Umunara w'ubwibone, umunara w'ubwibone mu gisagara. Hanyuma rero Imana uko isanzwe yabo ubwibone ikiragenda kurunguruka icyo ariko barakora. Ikiravuga ngo ngo bakora ahuje umutima n'inama, mbega hari icyo banani. Umoja ni nguvu, umoja katika biashara ni nguvu, umoja katika kiroho ni nguvu, maombi ya pamoja ni nguvu, ni kama kuweka umeme pamoja. Mumbabarire kuvuga Igiswahili. Ubumwe bw'Abakristo ni gushyira hamwe insinga z'umuyagankuba, umuyagankuba ukagwira, bigira ubushobozi iyo hari ubumwe. Amen. Iyi nkwi wazicanye utangura utwatsi dukeya, hanyuma ugashyira ko agati gatoyi kakaka, mu kanya umuganda wose ukawuhezerezayo. Za nkwi aho zikoraniye zigaheza zigaturira ifuru y'ibihumbi 10, 100, 50 by'amatafari. Igorofa nziza ikazobaho, inkwi zegeranye, kandi umuhinga wo konona, wo kwica, wo guhonya umuriro avunagura kamwe kamwe, kuko agiye gutora uwo muganda wose wawushire ku ivi, ivi niryo rivunika. Yesu nadufashe cyane, Yesu nadufashe. Ubundi yaratwigishije ati imbwebwe iyo ziriko zigendagenda mu ishyamba zifise icyagezwe yuko zigenda
umugwi udasambuka, atari kimwe yisamaje igasigara inyuma. Iyo ifashwe nta kundi zisigaye zigira ziti yataye icyagezwe, uwo nagende. Bene data dusezeranye, ikiziga mu muriro wa mpemu si ugutamba, si ukubyina, si ukuririmba, ni ijambo ry'Imana. cya kabiri ni ukuba mu bumwe na mwene data wundi. Yesu naduhezagire. Bashishikara kugiranira ubumwe. cya gatatu bashishikara gusenga, baronka amakeshi, baronka kwisonzesha, baronka kwinginga Imana, baronka kwitazira bapfukamye, baronka gusenga. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ewe wa buzima butagira amasengesho, kuko gusenga ukuyaga n'Imana, ugaza ukavuga Imana utaganira nayo. Mwirigene wowe umugenzi w'Imana, wowe inshuti yayo gute? Gusenga uruhande rumwe nukuyaga n'Imana, ukavuga nayo ikavuga. Hari ibihe umuntu asenga akikiriza, akarambarara hasi, agatega ugutwi, muhemu yera akavuga, muhemu yera agasubira akavuga. Hanyuma rero nawe ugasubizayo gusenga, muhemu yera akakwigiza hirya mw'itamba ryo gusenga, muhemu yera akaguhindurira. Ukumva uriko urasenga uko utahora usenga mu rurimi utamenyereye, ugatazira Uhoraho. Hariya kw'ishuri aho twagiye bararuha bakadukwega bati bayo harageze ko umwigisha yinjira mu ishuri. Natwe tuti none ibi bintu tubiretse byari biryoshe. Yesu nadufashe cyane, Yesu nadufashe. Uw'impemu arasenga, uw'Imana arasenga, uwakijijwe arasenga. Gusenga rero ni kimwe mu bintu bituma umuriro w'Imana utazima, hambavu y'ukuzigama ubumwe. Mubonye umuntu yigunga akajya ku ruhande akiyita agahambaye n'abadafise ingabire zose, azoba yihenze avuga ngo jewe ngo naho ntoja ngo hariya mu rurya mugwi, ngo naho ntobana n'abandi, ngo jewe Imana ngo twaramaze kumenyana. Uca umenya ko yazimiye, uca umenya ko yatakaye, uca umenya ko umuriro w'Imana uri kuragira gute, uri kurazima. Bikomezwa na mwene data wundi. Yesu nashimwe. Amen. Haba abaririmbyi, hakaba n'abasiguzi, hakaba ingabire zikiza, hakaba izivugishwa, hakaba ingabire muko mutizi 9. Ubwo rukorakorane rero bikubaka umubiri wa Kristo Yesu. Amen. 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 Ubundi yatwigisha yatubariye ati hagati y'umupastori avugishwa, hagati ya pastor avugishwa, abakirisi bava bampambari, avugishwa na pastor atavugishwa, afise ingabire yo kumenya impwemu. Nari kubaza none umwanya urajanye, reka ndabibasibitse kose. Bagize amatora i Nyanza, mwotora nde? Amen. 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 Afise ingabire yo kumenya, waseruka hariya akakumenya, agatondeka ibintu neza, agatanga imbono abantu bagenderako. Ngira ngo mvuga muca mubyumva, muca mumubona, muca mumubona ngahi mu ruhiga ariho. Yesu nashimwe. Amen. Iyo muvuga muti turaguhaye, ingabire yose irafise agaciro, nta ngabire ntoyi n'imwe
agaciro. Inyishu niyo turiko turajana. Nta matora yo kuvuga ngo uyu ngo ni wasumba uyu, ngo uyu umuntu wese mu mwanya wiwe. Amen, amen. Gusenga kutwegereza Imana, gusenga kuduha umubatizo wa mpwemu yera, gusenga kutwambika ubushobozi bwa mpwemu, gusenga kuduha ubushobozi bwo guhangara kwegera Imana. Amen. Mu gusenga umuntu ariyeza, upfa kubitwara uko nyene, kuko mpwemu aguma avuga ati ibi navyo ibiri kusengera ko nibiki. Yesu naduhezagire. Urwo n'urukwi rugira gatatu ruzigama umuriro w'Imana. Urukundo guhuza umutima kw'ishengero bose, umwe wese akumva mugenzi we ko ari mwene se koko, ko ataco mubako nawe ntahabe. Amen. Bataco mushikira kiba ciza kiba kibi ntahabe, ntamusegure. Raba ingene tutagisegurana urukundo hagati y'abera, urukundo hagati y'abakristo, urukundo hagati y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ntibasubire guterana udukokora. Urukundo ubagumye, urukundo umuriro w'Imana ucugumuka ikimba. Yesu naduhezagire. Amen, amen. Bagira umutima utagira agatosi, umutima utagira agatosi niwo bajana mu rusengero bakagenda gusenga bafise umutima utagira iki, utagira iki. Umuntu wese ashitse mu rusengero akisuzuma, yabona agatosi agafukama, gahamagara bene se ngo musengere, bakamusabira amaraso ya Yesu akamweza. Bagenda mu rusengero bafise umutima utagira iki, utagira agatosi, utagira nk'agacumuro cyangwa igicumuro. Ntibaryaga Imana, uwo muriro w'Imana ucuguma waka. Irya nyuma bari bafise icete cyiza mu babanyi, abantu bose barata iby'Imana yagenda irabakoresha, bagabatinya mugabo bakabemera, kavuga bati ukuri nimba murondera abantu b'urukundo ubaronderere muri izi ntumwa, nimba murondera abantu bihangana ubaronderere muri izi ntumwa, nimba murondera abantu batadenderezanya mubarondere mu ntumwa. Amen, 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 amen. Umuriro ntuzime kubw'icete kibi ufise mu gisagara, ufise muhira. Iyo utashe ni byiza yuko usanganwa icete ciza basoma, utabanje kuririmba, utabanje gusoma Bibiliya, abantu bakavuga ni umugwaneza koko. Amen, ni umugwaneza. Bagaheza bakagira inyota, bompa nkakizwa nka naka, icomba nkakizwa nka naka. Ni umugwaneza, ni umunyamahoro, ahabaye nta nduru zibaho. Mbega mutsitayeko umengo ntiwamutsitayeko, akubwira ngo n'amahoro rengana. Yesu nagufashe cyane, Yesu nagufashe. Nibamereye gute hariya muhira? Mbega baremeza ko mwakijijwe kuko Imana muvuga ntayo bazi wewe, bakubona n'umwambaro na Bibiliya, bakagira bati rero reka turabe mbega ibyo avuga ngo ikikizwa kirangwa n'iki, mbega mubona barangwa n'iki. Bukeye bakaza bumva mu kajoro ikofe, umugore hora akamwongera ibintu, ariko baragwana. Umuswahili acavuga ngo warahi ibyo baporotokali. Yesu nadufashe cyane, Yesu nadufashe. Baturaga ijijico, bagenda bumviriza ibyo tuvugira hera ngaha,
bagaheza bakaraba ko tubigendera, ko tubibamwo ijana kwijana. Iyo tubibayemwo bituma umuriro w'Imana ucubafata, umuriro w'Imana ucubafata kubera uhagaze neza, umuriro w'Imana ucubafata kuko uri umunyakuri, umuriro w'Imana ucubafata kuko uri umunyarukundo, wihangana, muri umugwaneza. Mana iduhezagire, Mana iduhezagire, Mana iduhezagire, tugire icete ciza kiranga Yesu mu buzima bwacu, bizotuma uwo muriro w'Imana watata mu bisagara, mu mihana, mu gwaruka, mu bana bato, eka ibinjana n'ibinjana, uwo muriro ntuzozima. Ngizi inkwi zituma umuriro w'Imana uzigamwa ntuzime. Abayumvise mwumvise ijambo mwese, Imana iduhezagire. Nawe ataramenya Imana agasambanirayo, akabesherayo, agatukanirayo, baciye bavuga ngo Imana yabo mbega imeze uko. Kaze uve hano uhindutse, uhinduwe n'amaraso ya Yesu. Kaze mu mbabazi z'Imana. Wabikoze utabizi, wabitirumukiyemwo kubwa sida, ntibyari kuko. Kaze kubw'amajambo mabi wavugiye mw'iriga, kaze kubw'urwango bakubayemwo bigatuma izina ry'Imana ritukwa. Mana iduhezagire, Mana iduhezagire. Turahaye kaze umuntu yifuza igisabisho cyanyuma muri iki gikorane. Haleluya, turagushima, turagushima ko turagushima kuza abantu bawe mu izina rya Yesu Umunyanazareti. Abantu bahagaze imbere yawe nabumva ubugaragwa muri bo, abantu imbere yawe nabumva ubukenerwa mu buryo bw'impwemo, abantu bari imbere yawe nabagomba kugabigwa, nabagomba kuzura mpwemu yera. None Mwami, muri no saha turasengeye ishengero, abantu bagukeneye, abantu bakugomba, abantu bakwiyegereje, amaze gukwiriye ko bagukeneye. Mwami, suka ububasha bwawe, suka ubushobozi bwawe, reka mpwemu wawe yera sendere, reka ububasha bw'Imana busendere, reka abantu bahinduke, reka abantu buzuzwe mu izina rya Yesu. Turabasabiye umugisha, umugisha w'Imana, ubushobozi bw'urukavuye wawe mu ijuru mu izina rya Yesu. Suka mpwemu wawe yera. Haleluya. Suka mpwemu yera mu ishengero, suka mpwemu wawe yera mu ishengero. Abantu nibagabigwe, abantu nibasigwe, abantu nibambike ubushobozi bwa mpwemu yera mu izina rya Yesu, kugira ngo bagende banezerewe, bagende bagushima, bagende bagushingira intahe, bakuvuga ingene uri mwiza, n'ingene bakora ibikomeye mu bugingo bwabo bwa misi yose. Mwami, urakoze kubagabiye, urakoze kubahezagiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Suka mpwemu wawe yera, suka ububasha bwawe, wa muriro wundi wururuke mu izina rya Yesu. Ububasha bw'Imana bushike hano mu izina rya Yesu. Abantu bagabigwe, abantu bakuzwe, abantu bakomezwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Suka mpwemu yera mu ishengero, suka ububasha bwawe, nimenyekane kuri Butezi, uri kuragendagenda Butezi, uri kuragabira abanyabutezi mu izina rya Yesu, kugira ngo bave ngaha banezerewe kandi bagushima. Urakoze kubagabiye, urakoze kubahezagiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.